Amakuru yawe umeze gute? Umeze neza? Byameze neza ndashima. Hanyuma wavuze ngo ufise ikibazo rero mw'urwo rugo urimwo utangire utwibwire amazina yawe uko witwa, utubwire igihe wasafiriye, ikigo cakurungitse, iyo uvuka, imyirondoro yawe yose ikwiye neza, hanyuma uce utubwira n'ingorane ufise n'ico wifuza. Jewe nitwa KEZIMANA JACQUELINE. Oya Nkavuka zurasohora ijwi witwa nde? KEZIMANA JACQUELINE. Nkizimana Jacqueline. Mvuka Mm. Jacqueline. Kezimana Jacqueline. KEZIMANA JACQUELINE. Eh, Okay. Mhm. mvuka muri provinsi Muramvya, Mm. komine Mbuye, Mm. Ngabiro. Papa wanje yitwa Remegio Nyavyaga, mama wanje yitwa Hakizimana Rebeka. Mm. Eh, ariko nakuriye Bujumbura. Bujumbura nagiye mfise imyaka indwi niyo nakuriye pe. Nasafiriye muri Bujumbura mu kigo citwa Buterere Miriwabo Jaro. Jaro. Mm. Wavuye mu kigo cya Jaro muri miriwari ikigo bita Jaro. Eh, Mm. Tariki indwi z'ukwicumi 2024 nshika Saudiya itariki 9 Wasafi z'ukwicumi niho nagiye mu Jumara aho niho nshika Saudiya. wasafi indwi z'ukwicumi 2024 ushika Saudiya Tariki 9 mu z'ukwicumi Jumara. z'ukwicumi 2024 nyene. Okay. Mhm. Muti rero uyu munsi ibibazo byawe bimeze gute? Waciye utangira akazi, aho wakoze warahembwa, byari byifashe gute uyu munsi byifashe gute? Itariki jewe aho natanguye uwo twatiriye konti Mm. naratongeje gushika itariki 17 z'ukwa kabiri. Mm. Umugore yatanguye kugira nka nari maze amezi ane n'inusu itariki 17 z'ukwa kabiri Mm. kugenda muri office. Mm. Muri office barambwira ati subiza umukozi mu nzu kandi namaze kurenza amezi 3 bavuka. Mm. Ndasubira mu nzu ndakora. Mm. Mwezi Ramazani itariki mu kwa gatatu, mwezi Ramazani utanguye kwezi kwa gatatu kwezi itariki 9 z'ukwa kane aca aranyima amafaranga arampindurira ngo nzohora mpemba robenefete. Ndamubwira ati mayiyo minsi dutangure bishasha. Ambwira ati ako ndayaguha usubira mu Burundi. Mhm. Rero kubera ndahanuza kubera nari nzi icanzanye ndavumiriya. Mm. Hama mu k'umunani umugore agatangura kuvuga ati inzu ni ntoyi nta mukozi akeneye. Mhm. Ariko yiyumvira ko tuba turyamanye n'umugabo wiwe atangura gusubira kunyanka nyene. Mm. Umugabo akaguma avuga ati reka umukozi akore, umuryango wenyene ukamubwira ati reka umukozi akore, umukozi ameze neza. Mm. Mugabo w'ivyumviro vyiwe ko vyari bitandukanye. Mm. Basi hama tariki 9 z'ukwicumi ndavumira ndavuga nti reka mbanze ndihe ako gaparasera mufashe mu Burundi. Mm. Tariki 9 zigeze ndabwira office barambwira ati rindire ejo bukeye umubare waguha amahera abana barashonje ibiro yo kw'ishuri. Mm. Ni tariki 11. Mm. Ndavuga rero umugore atatangura kubwira umugabo ati umukozi atagiye wewe ni uca ugenda. Mm. Je ndabwira umugabo ati subiza iyo wankuye sinaje kwahukanisha abantu jewe subiza muri office aho wankuye. Mm. Ndamara ati amafaranga twize muri office ntibabaye bakiyama barakumaho. Itariki 18 rero umugore atarasara atangura kuza kunkubita. Yaraje kunkubita pe. Yaje kunkubita umugabo acabona ati adashigikiye umugore yoneka nabi. Baza mu cyumba bambwira ati zana telefone. Telefone acarahusha atora ijyana asakanye nakiye mu Burundi irimo code
iyi nayo nca nayinyegeza mwikora mm, basi baca batwara nyene mm, bayijanye kabona irimwo kode mhm, muga bagumye biyumvira mu bwiri kari iyi nyene baca barayitwara baca baragaruka ngukuramwo kode ndanka baca batangura kunkubita mm, nanje namwishura nti jewe telefone yanje mm, sihadiya nta kuntu nkuramwo mugiye inye yari mwikora ego, basi baca mm, barugara porotaye banyatse impuzu zose baca barugara porotaye baca baragenda mm, jewe hariho umuntu nakiyo nshaka nari mfise amamega nta wifi bampa nca ndamubaza ntimbwira aho nca ndababloke jewe vyagenze ukuntu nca mm, ndababloka guhera kuri app isanzwe gushika kuri WhatsApp naguma mvugana ntabaza nyene batazi ko mfise fone mm, umubosi yagarutse mw'ijoro ambwira ati ejo mm, nzogutwara muri office mm, basi bukeye rero mu masaha 8 z'ukugira ngo niho banjana mm. baca banjana mw'ico cumba baransoka byose nyene ndi gusa bambwira nkuru impuzu zose Icyo cyumba ikihe ko basi icyo cyumba kitubwire icyumba ikihe bajanye twaciye hanyuma kuri chef mm, umuntu bari mahera mm. ndambura impuzu zose baza ngo telefone ni gwawe kubera twari kumwe nawe nyene uwo bahaye amahera nsoke yari umugabo yari ndamurambira umugore mm, yari umugabo yari umugore yari umugore yagusavye impuzu gute zose nawe rero ambwiye ngambara mm, ndambara iceshete aranyanke ko ndazambara nari nambaye mm, telefone acaranyene uwo mugore yarantunze atabona ndayiyegeza mwikora nyene ku gitsinako mm, mm, barambwira ngo sohoka ndamutako mm, sakoshi yizana barayitwara mhm, yose guhera kw'ikareso mm, guhera kw'ikareso n'isutiye nakuye mu Burundi anakimwe yansigarije n'amavuta nakuye mu Burundi yaratwara na mm, coupon mm, n'umugeni procession yaratwaye basi mm, n'igikumwe nazanye kiriko imikaba yarayiciye mm, je yasigaye zose yazikase ku gatoga mm, rero mm, aca bayigarukanye bayisofye nk'amasaha 2 yo sakoshi tuca turagenda muri office mm, bajeje ati amavuta yanje ari ngo byo baza kubivugira muri office ca ndahora muri office urumva ko baciye babankira basi baca umugore acaranka ati subira mu nzu yiwe baca batelefona umuntu ameze nk'umudararanye ubwa w'umwara w'umugore nyene ifite inzu yiwe n'abana baca banjana abantu rero baje kuntora k'uyo mugore niwe yantanze ariko byangombwa byose biracyari kugira ngo nkoreshe ubwami kubera ko ntayo birahe basi uko aho ha kabiri hamaze igihe kingana iki aho bakuba uko uwo mugore yibana uwo mugore wibana bakujanye ko aho wavuye uza ngaho uri uyu munsi hagira gatatu wahamaze igihe kingana iki ahubwo ha kabiri naho amadinga aho banjyanye k'uwo mudarara hanaho ukwezi buzokwirica haje robenisisi ukwezi kuzokwira ejo tariki 26 z'ukwezi kwa 11 2025 n'ukwezi buzohereje twibukanije neza ejo uzomaze igihe kingana iki uvuye mu Burundi kugira twumve igihe gisigaye muri Kongo ukwezi duhera bukeye mwinshi ukwezi buzoba bukeye mwinshi ejo uzomaze igihe kingana iki none ugeze muri Saudiya cyose hamwe umwaka n'ukwezi wa kw'itariki 9 azoba ari umwaka n'ukwezi n'indwi umwaka n'ukwezi n'indwi okay ubu rero ngaho uri igituma uturondeye utabaza bimeze gute bosi ashaka kumfata ku ngufu numva ko turi kumwe ngaho yaje ubu muri kumwe ngaho nyine turavugana canke arumva ikirundi none arumva ikirundi nta kirundi yumva mubwire ko uriko uravugana na musaza wawe canke n'umuga
arafise amakenga kuba muriko muravugana ngo mubwire ko uriko uravugana na musaza wawe canke ya mm, ya okay mbwira okay nimba ubona bitakubangamira umbwire uko aku anak eh udah udah okay numvise ko mubwiye ko uriko uravugana na musaza wawe eh mm. Abantu barateshanya umutwe rindira abanza agende duce tuganira neza mu buryo burambuye utubwire ukuntu agomba kugufata ku nguvu sibyo oke nihari canke ndindira agende canke gute aragiye yaraje gutora ibyo kurya agahawa sawa mbwira rero ukuntu aragiye okay nshaka umbwire neza neza ukuntu agomba kugufata ku nguvu kubera ko ndiko ndakora rikodi urumva ni ikiganiro nshaka nk'umuntu wese aza kuba akurikiye umuntu wese akurikira aza kuba akurikiye yumve ukuntu eh, ashaka kugufata ku nguvu kwa nicyo kintu tugomba kumva agomba kugufata ku nguvu gute byatangiye gute abigenza gute ibintu nk'ivyo nivyo dushaka kumva kandi ni ibintu bihambaye si ibintu bisanzwe araza eh sa nk'ubu araza mm, araza aka abonye nkaho nicaye akacaza yicaye iruhande yanjye ansoma mhm, ankorakora mm, ankorakora mm, ankorakora ku gitsina namubara yatoya ntibikunda n'icaha n'icaha mm, acambwira ngo tugende basi kuryamana mu mucumbi wanje hejuru muri etaje mm, namara oya nicaye ibindi kunokora akacambwira namubara ntiyo ni nk'ubu turyamana jewe nkatwara namumva vyoca bigenda sincamva mm, ngo yango ndazimira hasi akacambwira uko nyene mm. misi kama ya nk'ubu ko haje umugore we atahari aguma wagumira ifone ema wasanga amfatanya nk'ururimi ngo musome kumenya kubera abana ariwe bajyamye hejuru abahungu none uramwemerera akaruko uramwemerera akaruko canke arabigerageza bikanga canke abikora ku nguvu mm? abaje kumfata ku nguvu niho twagwanya agomba kunyumva ururimi nka yaguturutse inyuma muri video yaguturutse inyuma no muri video nayishyize kuri screen ikiragaragara muri video yaguturutse inyuma agomba nyine kugufata ku nguvu biragaragara mm, niko yamaze mm, ubwa mbere yaje ntari bwafate video ntari bwazanye fone mm, aranakura iminsi arayinyereka ngo ndayifate nka kumwe kwa mugenzi wa vuba mm. Barundikazi murumva ukuntu abarundikazi bahorana ibyago muri Arabiya Sawudite aha ntibiba byoroshe gufata video nk'iyi navyo nyine ni kwiyahura mugabo murabona ko yagerageje kudufatira video kugira ngo atwereke ukuntu ariko arahohoterwa ejo bundi ikiganiro nacishije ngaha naravuze ko burya bano bakobwa n'ubwo usanga bamwe bagenda barafatwa ku nguvu bamwe bakavyemera ntibari ubushake bwabo ni agahohotero bakorerwa Eh, eh, nimba ukinyumva nari naciye ndavuga nti jewe ishafi yaravuze muri video ya vumi ati uzofata na gatoyi bizogenda neza adiyahora ndayishira ahantu impande y'ibitunguru duteka ndavuga nti jewe reka niyaho numvise aje ntindafinye amataramu ibi biragufasha cane gose ikintu bigufasha ni uko ikintu cya mbere uca ukora gusa ni guca ufata ukayifuta mu telefone yawe ukaraba no muri galeri itariyo kuburyo idasigaramwo idasigaramwo kuko urabona yuko urabona nyine ko si ibintu byoroshe ku busanzwe
nahanabigeze kuri umugore batahari yarambujije kumanukana telefone mu nzu yo hanze mm, yaranyi okay. ndavuga rero ntatahari reka ndabikora Mm. eh none rero wowe ayo butemba ibintu biriko biragushikira mm wagoma. aguma nyumva ko abibone nabaye butembe ambajije telefone ngamyuze naca namubwira ati iri hejuru kumva iri ngaha mu gikoni Mm, ndagenda hejuru nca ndenyegeza mu kwaha mu mpuzu ndagenda hejuru ngiye kuyizana kumbe yari ngaha mm, kubera abizi ko umugore yambujije kuyizana eh mm. eh Okay, ibi biriko biragushikira rero ntabo urabibwira mu abakurungitse ngaho canke ngo ubibwire kumbure eh, ikigo co mu Burundi cakurungitse. ikigo c'umurundi candungitse igihe itariki 18 vyobimba ko z'ukwicumi narababwiye harageze narageze no muri iyi nzu itariki 26 atarasoma ivyo namwandikiye yandungitse Mm, kubera umushinga amateka mm, ujya minani minani mm, minani ayikorera ko nyene urumva umukozi ujya mushinga amateka mm, goreti minani mm, ujya mu directrice w'irya office mm, naramukundishije mm, ashara na zitandatu naraje mu nzu ataranasoma ivyo namwandikiye basi ncambwira umuntu mu Burundi ndamuhana imihozi wacu aramurondera mm, niho yaciye abwira umugabo baturungika ino ngo naterefone umubosi wanje ampembe mm, basi mm. nuko niyo mpamvu abakozi shefu bapfira mu nzu z'abarabu uratabaza ukabura bitari biragoye None niyo rero mpamvu betoroka ofisi iyo none yakwakiriye ntiwayibwiye ibi vyago uriko urahura nayo navyo. kandi umwajenti atanyitaba nawe ntiyanyitavye Mm, mm. Ubu rero none wewe ku busanzwe wifuza ko je ndagufasha iki? mpaka mpaka hasi Mm, kumbe ndonka n'akadahadi kale n'amezi 10 mm, wewe ntahe ibiri domanyeko mm, nje ntaha kuko naho handi ngiye vyase na inota ntahate mm. Okay. Nizere yuko nk'abantu badukurikiye bamaze kubona yuko ufise ibibazo mu by'ukuri kandi ko nta wundi kontanka ko gusinya cewe nta wundi kontanka ko gusinya nahahinze ariko urashobora kubona urugo rwiza kumbura ukagumaho birashobora gushika mu rugo rwiza ukifuza kuguma ku kazi. kandi abana banabonye barankumbuye nk'imyaka 6 hari igihe arira ngarankumbuye Ibyo ubwo n'ubujuju buriko burakwirukamwo kuko umwana udafise icyo umuha bibabaza gusumba kuba ufise icyo umuha mutari kumwe. Ubwo n'ubujuju ntawo bugushikiramwo abana rero bakuvugisha kuri video call ubarungikira imikate ubagurira impuzu babe mu iyo nzu nziza ubaha ivyo barya urabe ko hari icyo biza bitwaye uzotaha wariyungunganije apana kuyiruka gutaha uza gusonzera mu bana urazi mu Burundi ukuntu hari ubukene. sawa Mu Burundi okay mu Burundi abantu babaye neza ubu n'abarimyi abantu ba ruguru bashobora kurima imirima yagutse abo barashobora kubaho neza kuruta abandi bantu bose babaho mu gihugu cy'u Burundi. Rero nimba uzi ko uzoja kurima nawe ni sawa mugo nimba uzi ko Bujumbura akaba nta business wubatse ikugaburira neza nukuri bizokwigora. na Ntiwumva none okay byiza abo bantu gukora akazi rero hanyuma icyo nokwemera cyo nuko ngomba ngerageza ibishoboka byose turaba ukuntu wova mu iyo nzu hanyuma uje ahandi hantu mbwira n'abandi bantu badukurikira yuko iyo ugeze ahantu ubona uri mu byago nk'ibi ugerageza gufata videwo amajwi ntakwiye pe ariko n'amajwi ashobora kuyafata mugo vyiza ni gufata videwo niyo nziza hanyuma ugacubwira dongora urundi ikibazo gihari cyo tumanuka na telefone mu nzu yo hasi naho nakubariye bitajya kubera nyene umugore atahari nk'ibi simpima
nk'iyi video nzoza ndabika ama video nk'aya nteze ngo ndayatangaza nk'iyi turiko turavugana sindayitangaza niyo nozobitangaza hanyuma wewe utakiri muri ico gihugu canke kontra yaraheze baravuye ngaho bidashobora kugira ko ingaruka mugabo gusa ndayifashisha mu kugusabira ubufasha kandi bwihuta kugira ngo bagutabare uve ngaho urumva ivyo bikorwa mw'ibanga si ibintu dushira kuri public ego ndayikoresha nka témoignage nkereka abantu ko vyagenze uko wewe vyari vyifashe mu nyuma inyuma y'iki kibazo ahubwo uze kongera ufate uze kuraba neza ukuntu wabonye ko yagumye kujana hirya wowe uze kugenda uyitereke telefone uyitereke ahantu hanyuma ucuza wewe wira nkajya imbere ya cuisiniere uze uraba ko ihabona neza agarutse ucuguma wewe umukwega umujana ariko aragufata uguma umukwega ugenda hajya kujya cuisiniere ukaja guhagarara ho wabonye telefone ibona urumva abandi bagafata aka video ka mbere ukagapfisha ubusa ukaja kwira bakaraba ko vyagenze neza kuburyo agarutse mu nyuma telefone ibiri hahandi nyene wavyumvise rero hano nakaronka pisi bari bakura birashobora gukunda kuko urabona ko aguma aza aho hose aguha wifi aguma aza ngaho yikoresha utuntu ni kukwisembereza ni kugira nyine uryoherwe canke gusa amazi kugira nyine arebe ko yogera ku cyo yipfuza nta yindi ntumbero afise mu kurangiza hari icyo usaba hari n'ubutumwa utanga kugira ngo dukorotere ikiganiro mu kurangiza hari hari icyo usaba hari icyo wipfuza udutuma intumbero ni gutabaza nibyo ariko mu kurangiza hari ubutumwa utanga kugira ngo dukorotere kino kiganiro sohora ijwi batanga ubutumwa bwa gute nyene ntacyo uvuze ushaka kuvuga nk'ubutumwa utanga ku bantu bahohoterwa ngaho canke icyo wipfuza boza barabakorera kugira ngo guhohoterwa bigabanuke ibintu nk'ivyo nk'iciyumviro cawe uravye ibigushikira ngaho biriko biragushikira harabama basaba ati nukuri turasaba basaba ukumva bifuza ko mwohabwa uburenganzira bukwiye apana guhohoterwa hari abadahabwa amatelefone ugasanga basaba amatelefone hari abashikiwe n'ibintu nkawe bakwambuye iby'iwawe kandi bitari mu mategeko ibi byose ushobora kuba ufise icyo ugomba kubivuga ko aka n'akaryo keza mba ndaguhaye kugira ngo ugire icyo ushikirije aha mico nosaba ni uko boza barafasha abarundi bari ngaha muri Saudiya kubera barakunda guhohoterwa kandi ugasanga mu nzu baranakubuza kuvugira kuri telefoni ugasanga nawe ntayo baguha kandi bayifise bakayikwima ugasanga rero twebwe abarundi twumva baza baratuvugira nk'amaofisi yaturutse bakatwitaho canke n'amaofisi tuba dushikiye bakatwitaho ku buryo umuntu ashobora kugira ikibazo akamubwira ntibanamwitabe canke akandika ntibanasome umva ko ivyo bintu bibabaje pe ego ivyo bintu birababaje uvuga ati ngo nkaha sinavyumvise ngo ivyo bize sinavyumvise keretse basubiramwo uriko uranyumva nimba uriko uranyumva jese ndiko ndakumva uraba ugasubiramwo kuvuga canke ukarondera connection nziza nimba batarayica ariko mwe munkurikiye umwanya tukimurindiriye murumva ko avuga ati aravye ukuntu ataronka wifi aravye ukuntu ahohoterwa asaba ko amaofisi abarungika canke ayabakira aza arabitaho kubera ko bahura n'ivyago mu nzira nk'izi zitandukanye kandi birumvikana n'abandi barakunze kubivuga uko nyene ni ibintu vyumvikana kandi cane gose ya ngira ni connection zimugoye
reka turabe ko ari connection zimugoye canke baba bamuciriye wifi kuko mwumvise ko bari bamukonegisi bari bamuhaye aka wifi akanya gatoya si kuvuga ngo yari eh, ngo yari iyiwe bwite bamutije. Uriko uranyumva ga Kezimana? Kezimana uriko uranyumva? Ariko aranyumva. Habaye ikibazo ca connection. Okay, mwavyumvise ariko mu by'ukuri ikintu reka aravuga ni iki nico asaba yagisabye kandi mwabyumvise. Twebwe reka tumushimire ariko ndanababwire mwe munkurikira ngaha nkuko nawe ndabikora sinshobora kwihanganira ibintu nk'ibi hano kujya sinjya mpaka numvise ko ikibazo kibe gikemutse. Ibi ndagerageza kubikora kandi nkabikora n'inguvu nyinshi kuko nico mbereyeho ni kugerageza gufasha bashiki bacu bigishoboka kuko niyo tutabikoze nabyo nyene kandi twabwirizwa kubikora biratubabaza twebwe nk'abantu bahisemo kwitangira abandi. Ntirakamo rero ababijejwe cyane cyane abajejwe gukemura bino bibazo nko mu bushikiranganje ko mwoza mwitaho bano bantu kuko barahohoterwa rwose. Mu kurangiza ikiganiro reka duhereze kwaya majwi yiwe. Wavuze ko uzodufasha bitumwe na ya video vumi yarungikaya wa mukobwa ntuzenye mwiyasambana na boss. Shefu wavuze ko uzodufasha bitumwe na ya video vumi yarungikaya wa mukobwa ntuzenye mwiyasambana na boss wiwe. Jewe ibyo nta nibyo nkeneye kandi sijya mbere tuvuganye. Uribuka ko aho narindi umuboss yarampinduye itariki nahembwe itariki 9 akacama amahera 27. Rero ujya mu boss umugore we yanyagiriza ko njyamana n'umugabo we umugore acaranyiruka nango mfise ibisusu iki sawa kandi baranakikubwiye umuntu ari mu Burundi arakubwira ati n'umusheri wanje. Jewe navuye muri office jaro buterere miriware rero itariki 18 z'ukwicumi niho mwijyanzo banyirukana baca bampereza uwundi umwaka wa kwitariki 9 z'ukwicumi banyirukanye itariki 19 barantwaye muri office bababwira ngo subiza umukozi muhira amare kontra nyimba yaramaze umwaka baca banjana ahantu bampindaro baca aho hantu ahandi baje kuntora itariki 26 nahagiye itariki 19 z'ukwicumi bantaye 26 z'ukwicumi. Aha hantu rero uku kwicumi narimwe kuva itariki 19 umubosi ahagana ngo turyamane. Videwo mfashe uno musi nyene niyo kweri rya videwo yapfume wavuze uti icemezo naho wofata aka videwo gato. Jewe rero kumambwira ngo tuje kuryamana. Afise abana b'abakobwa 3 n'abahungu 3. Bana abakobwa 2 barasohotse baragiye kubaga. Yabasoda 2 n'umuganga. Nk'ubu nyina n'umukobwa umwe asigaye muhira w'umuhererezi barafashe urugendo n'umusoda umwe barafashe urugendo dimanche. Ubu rero mu nzu hasigaye uwo muhungu w'umuganga n'umuhungu w'umusoda umwe ariko se wabo ni wambujije amahoro. Ngiyo videwo jewe numva umutima uri hejuru kuko nindira ukwezi cyo kuzohera itariki 26 ejo bampemvye jewe mu ndabiro ukuntu nohava ahantu nahashizwe n'urya mu boss wa mbere na vyangombwa vyanje biracari ku mu boss wa mbere umva ko kontra yiwe itari bwahe ari hasigaye umwaka umwe kandi mumfashe n'ahandi noja gukora. Jewe maze imyaka 2 muri Saudi 2026 mu kwicumi je noca nahakura mu muryango wanje sinkeneye kuryamana n'ababara. Imana imbe hafi n'imbere numva ubwoba yego uretse tumaze iminsi 2 turara mu nzu yatuye nyene
abahungu babiri na se wabo. Umuhungu w'umuganga aca aja kw'izamu kurara izamu kwa muganga, nanje nca ndara hejuru mu etaje. Haraho uza wumva ngo none ngo tuduge hejuru kuryama, Mana imfashe. Ibi ni ivyago bahura navyo, imvira izindi audio yiwe. Hama shefu jewe mvuka muri provinsi Muramvya, komine Mbuye. Papa wanje yitwa Nyavyagare Mejiyo, muga yarapfuye ntakihari. Mama wanje yitwa Rebeka KEZIMANA. No kuri pasiporo biriko, muga pasiporo ntayo mfise. Mama ari muri jara arayifise. Bansafirishije ariko nakuriye i Bujumbura, je namanutse Bujumbura mama wanje yapfuye. Papa wanje niwe yapfuye ngo masafire, yapfuye mu kumunani itariki 10, nzosafira itariki 7 z'ukwicumi. Nta muvyeyi n'umwe mfise, gusa i Bujumbura, i Bujumbura hariho umuryango. Nuko nasafiririye, nakuriye ni Bujumbura. Ico mumfashije n'umwidondoro wanje. Turamushimiye, muravyumva ko yabikoze neza. Nama ndabasaba mwese gutanga umwirondoro neza. Murumva ko nk'ubu yagerageje gutanga umwirondoro neza, kandi ndamushimiye. Mwese muzahora mutanga umwirondoro neza nk'uko nawe awutanze. Nuko rero narangije ikiganiro, nari nshatse kumvisha gusa uko yatangiye kunyandikira avuga. Izi ni audio yandungikiye zamotivye zice zituma ndamurondera kugira ngo dufashanye ndamufashe. Reka rero nce nshimira mwese abantu muri kumukura ikiganiro. Ico ndabemereye nuko uyu nzomufasha, kandi kino kiganiro ndazi muzokibona canke mukibonye ibi vyaraheze, kuko ikiganiro kimwe ibintu nk'ibi sinshobora kugishira hanze mbere yuko umuntu atabagwa kumvo z'umutekano. Murakoze.